Ça, la première, je crois que vous la connaissez, mais elle a une grosse tête. Voici Zoé. Celle que j'ai aimée, c'est elle. C'est qui? Rumi. Abavyeyi bagenzi banje murabona ko makana mugurira peshi ahantu herera mwahabonye. Jewe niko. Niko rigute. On commence par ici. Vous gagnez. S'il te place. Moi qui suis né pour que l'on me voie entre deux vies. Dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit, mais j'ai pas peur de mon audace. Je reviens bien en face, j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore. Telle est ma vie, et on vise le top, c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter, on est venu là pour briller. Ariko nyita tavuga nyine raje nabo abantu barakubona ku marezo sociaux amarero cubona haraje undi mwana nawe nyine abo wewe raje shushe apana uzi ubona abantu gacha wiruka tata vlogi wewe yaje shushe wowe nimeze gute La première vidéo de vloggy, j'admets. J'ai eu un peu de jalousie. Mais maintenant, je veux plus de jalousie. Hama ukubakundana cyane niko bakundana kugwana. Barakunda kugwana ku buryo n'ubunyadu ever ko dukora podcast araje kugwana. Sabes? Ha. Ukunda kumuyanga. Kayo. Kwa tuvuga ngo je nararize kubera bless. Ona blessing yanize kubera jewe. Ngo moi un bless, ngo c'est l'amitié ngo pour la vie. Maman. L'ambitieux. Bonjour, comment allez-vous? Hi very much, bakunzi bacu, bakunzi ba podcast yacu jana peshi yitwa Iwacu Family. Yagizina njyaye. Iwacu podcast. Iwacu podcast. Peshi, achora mwana mugufise gome mu la gomme. Alors, karibu cyane muri podcast yacu indi episode ya gatatu. Vous voyez, on est très fidèles. Bakunzi bacu. Nese episode ya gatatu y'Iwacu podcast. Yes. Episode ya gatatu yanje na Peshi, bien sûr turafise mu cameraman yitwa Cory, ari behind the camera mugabo adufilma shaka ndashaka nadufilma. Kandi abadukubisa amenasi mbere yuko dutangura ngo sindaba kamera, sindaba filma jewe. Hama dutangura ngo mbisa ndaba filme, ndaba kamera jewe nyine. Rero turi ngaha muhira kandi ko hari karuri intebe quelque part ici nuko tudashobora kugenda kuza kamera ngo tubereke ingana ameze. Mugabo twe na Peshi on est toujours devant vos caméras, devant les caméras, devant vos écrans. Kugira ngo tubatere inkuru. Salut ma copine. Salut. Tubatere inkuru hama muryoherwe. By the way, murumva ko tuko dukoresha amajwi ya telefone yacu bayatwivye omakambriori. Baratwivye microphone yacu ya podcast yacu. Hariho umuntu bashana hayada. Wabura zigenda heza. Narikubwiye. Nayemvye kumwesha igitoro. Fise umunezero mwinshi ntaca hari ifiti umupapara. Ngo agiye ngo mukamenge. Cyo ndamuhari ifiti.
akaba mukamera abo mukamenge barakunda kunyiba kweli na jewe abantu mukamenge murambonera kandi usaba kugira confiance abantu mukamenge je bizongora confiance jana kwija ndamuhaye lift wa mupapa yagiye atwara agashakoshi kanje kari karimo utu lipstick twa Sephora karimo n'akabivune mu kamabati kora gafisa akazi gakora yo mutamashaka ndakanyije mupapa haya maze kwiganda nari mubunyinde yabidandaje umuntu nzobora afite utu microphone nta undi muntu yaradufise ngaha maybe ko yarabwo ntabutwara bwabone kwera umuntu abayibonye nimba mutwe najenzanye rero nuko umuntu azokabona aga microphone ka Holland ka Carré nduca mu kamasi tunda kagura basi kandi kwana nagakunda ubu unya tugira tuvuge tudakoresheje microphone ko riwe ja hehe tugira dukoresheje amajwi yacu gusa tugira ngo mwavuga kaje Chadupuka cha ne kugira mutwumve l'opéra basha tuba mu kizu kinini rero ari amayeko menshi kuba turi ahantu hagutse ubu rero yitwa Pershula oui nanje yitwa Ozi irakoze abandi mama Peshi nande Kore voilà hama tukaba tugira tugire podcast yitwa Iwacu podcast. Okay, hakadi kazi rero abafana bawe. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien. Non, moi aussi, tu diras tout. Ijambere ari mama yambajije ibibazo bya kabiri ari je namubajije ubonaho kandi ni mama shikiriwe kandi mama yaganya abantu baza gukohaza ryari abico nabishura ko rero nabonye rekagi ko ntabwo azojamwa mwihangana abafana bakora ariko muzokumva akajwi kiwe akajwi kiwe bazokumva akindi kibazo mubona nyene yitaye niko nyene naho yamba bigira ajemo mugabo parce que lui il est pas sérieux avec les vidéos nico gituma tuba twamushize behind the camera nk'ubu ni washimire karaga mana yanje cyane amwerekane cyane reka tumureke by the way n'ubusi pesha nagiye kora ko nda kumubaza ibibazo siko kuko abagiye bunda mubaza ibibazo kubera ciwe mama ntawasigaranye ibibazo byo mu ntonje baje nk'umuntu je nishikiwe kubaza kandi ikibazo nakindi hari vide nanje hari vide Become twavuze ko nawe uzonteye bombe nanjye uzomba ibibazo bigoye cyane Shanda kubaza ibibazo bigoye cyane oui bon ok kuba fan ba Peshire murabizi ko afise impano yo gucapa elle dessine partout aracapa ahantu hose ageze hama ubunye umusore ngo afitiye surprise y'ama dessin ashaka kubereka before yuko dutangura na podcast yacu n'umunsi nanje ndabona ayo dessin sinzi abantu cyashaka bari bo mugabo turabona nabo mu dessin ari really ouais ok ok Tuerek, turabona. Ça, la première, je crois que vous la connaissez, mais elle a une grosse tête. Voici Zoé. Moi, Zoé. Elle s'appelle Zoé. Et la deuxième, vous la connaissez déjà? Oui. En fait, au final, elle reste d'abord ça. Et la deuxième, elle s'appelle Mira. Vous la connaissez elle aussi. Pour ses cheveux, j'ai utilisé une crème. Vous voyez? Ingwa. Et ok. Nanga Anebos. Ok. Mais quoi Uyurero, la plus belle de tous. Celle que j'ai aimée, c'est elle. C'est qui? Rumi. Rumi, c'est la préférée de Peshi. Ok. Et là, pour avoir dit, dessin animé,
sinon ingene yitwa The K-pop Demon Hunters. Hein? Chasseurs de démons. K-pop Demon Hunters. K-pop Demon Hunters. Chasseurs de démons. Abantu je ndayibaza kwiraba ni aba bakobwa batatu bari abashasseuse. Chasseuse, je sais pas. Chasseurs de démons. Baba hunting ama demons bakayadetruiza. Alors rero aba batatu ni pesha bakunda gose mugabo sa préféré ni Rumi. Ahanye yabacafye ku mpapuro mugabo defari gihinsanga yabacafye ku muryango haginsanga yabacafye mu makaye hama abavyeyi bagenzi banje murabona ko makaye namugurira peshi ahantu herera mwahabonye jewe niko Nico Rigout on commence par ici vuganinde jewe ibiri vide n'utaka nta ubu kuyemo tugatuvisa tunga sisi wishikara tunga ikayi c'est une technologie. Que wagize? Watawikaya peshi? Watawikaya peshi? Shuguma watu heji podcast wada kuganira jana na wasibyo? Wada kuganira ingene vyagenze. Mais à part ça, toi aussi, tu déchires les cahiers pour dessiner? Non. Ndagufasha mu kiganiro muri podcast. Mugabo uhora ubigira ugatabura amakaye kugira ngo ahubwo n'igatana yatabumba ayacapamwo ayo nyene yo kwishuri akayacapamwo ugasanga yose yaraheje ariko ayacapamwo. Ushaka gutwira muri école d'art? Ego. Ndagukura mu ry'amashuri y'abandi bantu bose bagushiye mu ishuri ryo gucapa. Bige gucapa. None wari uko wari wemeye ndaguye ndagushiye muri école d'art. Ko wari wemeye? Muri école d'art biga gucapa, kuririmba, gutamba, kuvuza ama-instruments musicaux, ibintu nk'ivyo mbese. Ibintu nyene biri artistique. Ça t'a servi. T'as dit 2 plus 2 égale 3. Ubize yaravuze ngo gusa atasemuvugira. Nero ushobora ibintu bitagira servo. Abantu mwize mu école d'art canke mwifuza kwiga mu école d'art. Ndabasavye mwandikiye amakomantere mubwire peshiko udashobora kwiga muri école d'art uri indobo mu mutwe ko utegeza kuba ufise ubwenge ufise quelque chose dans le cerveau kugira ngo ushobore gucapa ibintu nk'ibi umenye ati umunwa uja ngaha izuru rija ngaha amaso aja ngaha aka utungohe tujaha ufise kera izuru nayishinga hagati y'amaso none kugira ngo rero umenye ko izuru rija ngaha ukoresheje iki? Cerveau. Le cerveau fonctionne comme la terre. Ako nakumviye kuri peshi ndakagendera ko le cerveau fonctionne comme la terre. Nande nari bwakumva. Rero ku bantu mukunda dessin animé peshi abafite surprise yo kubaririmbira indirimbo baririmbamo. Amavumba aratanguye. Wasuwe amavumba usoje kuyisabira. Amavumba aratanguye rero twagiye. Ririmbe mama. Sawa. Okay. Reka nzakujya gutwenga. Indirimbo ryandirimbe yitwa yaba K-pop nyene yitwa Briller. Briller. Itangura. Agora twiririmba. Gente com melodie gusa. Sawa. Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je me fasse. Mais en lumière, comment me faire, cette place. Moi qui suis né pour que l'on me voit entre
de vie, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit. Mais j'ai pas peur de mon audace. Le revient bien en face, j'en ai assez. Je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore. Telle est ma vie, et on vise le top, top, top. C'est notre moment, rien ne pourra nous arrêter. On est venu là pour briller. Oh, top, 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 on va de l'avant. Ensemble, on peut se le passer. On est venu là pour briller. Oh, dans des secrets, on veut briller à travers la nuit. Chorus gueule. Amatara yacitse. Ego mugabo bayumvise kandi umunsi kuzi kuririmba. Mwamwumvise Beyonce w'umunzi wanje yitwa Peshi. Utwavugane gute? J'ai dit silence absolu. Silence 4. Quoi, 4 chances. 4 chances. Ok. Yahoze. Ok. Ah mais tu es trop belle. Ikibazo kindi nshaka kumubaza Peshi urabibona ko dutanga podcast abantu nyine hari umuntu twahuye ryari acambwira ngo aragukunda urumva turamubwira ati wowe uri mu bandi bantu Peshi yanyivye abantu barabakunda je amo baca barampeba babonye wowe baca bakunda wewe uravyumva mugabo moi je vais te poser cette question kuva dutanguye ama podcast yacu bimeze gute ahantu uca mu barabara kw'ishuri ese abantu babikubwira bakubwira twabigana cyane mama wawe cyane barabimbarira na jeudi ba Pauline barabimbarira n'abagenzi biwe ariko bayibonye kandi Pauline yavuze niko ntukimwibuka basi nabwo nzoja kumuraba nkamuramutsa nkamuyambere ega je mpora n'abantu benshi defend bibagira kandi nivyo je ndahura n'abantu benshi babimbarira bakubara gute none shaka utubwire ngene ama reaction yabo nyene umuzo nangorati Peshi ni sawa nabonye podcast yawe kandi nakumva ko baraje mama no sawa ikindi kintu ati nawe wayiri bijyanye n'uza kashuka Peshi sawa urakina TikTok uzubimbaza warambonye ariko kuja kwimbaza ntiwambonye ko rema kandi abigusigurire kandi kashuka warambonye Peshi sawa uragira YouTube kandi aragira na TikTok Peshi agastar mani ugiye uko nakubonye kuri TikTok uragira kuri TikTok wenyine uhejeje kubyibwira ko wambonye ariko ndagusigurira iki warambonye ndakubariye ikindi kintu ucike babashaka confirme ko ibyo babonye ari ibyo gasho usanga bakwitsangiza n'undi mwana batari isuku ko ari wewe ego hasigaye abana benshi bari ku manzi sose uramuzi Tantine twisubiramo mpaka tata vlog uramuzi vlogi uyu munsi twashushe uramuzi tata vlog umubonye ryari niba muri telefone ya Tantine akisi yaramenyereza ariko nkajya agiye kuvuga tutwayiwe vlogi n'umunsi nagiye kwa tonto vlogi tonto iri tuyanagiye tuvuga cyane ko dufite mikrofone narose inkuru za tonto vlogi hemu
kandi vlog yamaze kuza kwa tanti na kisha muhira barazinanye mu Kanyosha barazinanye ngaziga neza zisanga kisha tata vlog musugunzi wakoze na tata vlog ibaze muhuye muri babiri mwese mufise iminwa nk'ijya Docha hash. Tuca tuganira vlogi vyagenze vlogi. Nashatse vlogi. Kajambo kamwe tushamo vlogi. 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 Code vlogi. Vlogi biga mwakanga he vlogi. Vlogi gasenkie mekanga. Tata vlog. Arakuruta. Okay, musi wa mbere mubona wagize reaction iyi umva wari ubonye undi mwana ari ku mahezo se bwana abandi bana bari ku mahezo ngo baje ntibazwi cyane ariko nyita tavuga nyine raje nabo bantu barakubona ku mahezo sociaux amare cubona haraje undi mwana nawe nyine abo wewe raje shushe apana wowe ubona abantu gacha wiruka tata vlog wewe yaje shushe wowe nyine gute La première vidéo de vloggy, j'admets. J'ai eu un peu de jalousie. Mais maintenant, je n'ai plus de jalousie. Parce que maintenant, je suis la préférée de tous. Je suis la préférée de tous. Nindi akubesha ko wari uri préféré de tous. Ça maintenant je. None kuri ko wambwiriye jalousie. Sabo abana baragira jalousie. Just moi ça pas ko abana baragira jalousie. We ngira abana baragira jalousie. Yuko abantu basigaye bamukunda cyane. Reka kasho ngira mu video menshi. Nabici. Ngira ama video menshi we mutata vlog nawe yaje ku TikTok acaguma ngira ama video menshi. Abantu bazatangaza baramubwira henda. Afise telefone yiwe. Telefone yiwe afise. Kulosa telefone. Oya, nigenda kwaje gubisa. Telefone yiwe afise. Usanga ari mutata wiwe ahutiza canke undi muntu amutiza. Urumva? Hama abantu bazaramubwira ngo vlogi va ku telefone ugende kwiga. Arababwira ndakubwirire vlogi jewe wa mbere vlogi. Tata vlog ni kuri radio sharatwenze ako nawe uratese woje na preference toi magari ne radio shukwa abantu bana nyine bari bafite gute bari bold badatinya bateri nk'abana musubira zo murondera tata vlog aramuze lazo muri podcast yacu tumutumire gamuhira podcast muhira vlog hano baramyemera iwabo tuzosaba uruhusha iwabo tuzomusabira uruhusha aze muri podcast yacu aze nka tata vlogi na peshi ndababisa nce mugira mwenyine muri babiri ndutere bush tuzobazanya ibibazo umwana akabazo acabaza unasabaza tuzokubagira vlogi mugura zigoye yumvise ko bamufitiye jalousie baza ko antani yabona iyi podcast baza ko bazokwiyumva gute yumvise kandi kana kitwa peshi kari ahantu quelque part kari kamufitiye jalousie sinzi gusuna nta jalousie n'ifise kubera ukije cyane kubera ko usigaye ufise podcast yawe uri la préférée de tous. Ngo wicked champion. Tu es trop belle. Podcast yacu hana mayambi n'amabizu mugani wako podcast yisibuye conversation mama conversation none ni conversation ni conversation yo ça ne va pas dire ni conversation tu de conversation Fishana kubwiye ngo ndagusigurira nubwo nize muri kaki ayifaransa ngusha
Ni conversation, hapana conversation. Ni conversation, hapana conversation. Sawa. Okay, basi abantu baza kutubwira mu commentaire umuntu ari right est-ce que ni je cyangwa ni peshi? Ndareka aravuga amakosa. Za na sa ni tokini. Sa ni double S. Oh, sawa. Okay. Unavyemera ko ari conversation? Peshi kuri wewe good. Ni conversation ni conversation. Conversation? Tu vois conversation. Conversation? Arrête de faire conversation. Il y a vous de conversation? Conversation. Conversation. Ok, je vais te demander une question. Avant, il faut qu'on avoue. On était deux, toi et moi. Hama. Moi, je pensais que moi, je te comble. Ko uryohewe kumfise jewe nanjye ndagufise. Hama utangura ukwiza imyaka ine. Tabuze urambwira mama shaka kandi kana shaka kandi kabebe. Wigiye uko utashoboye kwa papi wazatanga indirimbo ndirimbira mama shaka kandi kabebe shaka undi mwana. Kubera ko itari kombena avec moi-même. Je voulais un petit frère. Non, tu voulais une petite sœur. Un petit sœur. Une petite sœur. Alors, on va vous souhaiter mbwira kubera ko utari kumva na jewe jewe. Bah moi, tu sais qu'on s'ennuyait. Uribuka umunsi turi mu Nyakabigabo. Sakina, wowe uri umwana wanje nanje ni mama wawe. Kandi ntabyo ibyo wibuka. Nigeze ndavyibagira. Ukuntu twasugumye akameze tukazana iwawe ngo niko ndakugaburira nanje nigira ku kazi. Umunsi nari mfise umutaka ngiye hanze. Ngo ngiye gukora akazi. Kwa ntiyabwavu. Twari babiri. Nari nabuze ico dukina. Ndayigusaba atuvuga ngo dukinane wewe. Je me rappelle ko ari kiwambwira mama ngo dukine shaka dukine. Ugaca dukina ibintu by'abana nyene ko jewe je te considère comme ma copine. Uravyumva? Kandi nari numva umwana narakwiye ko ubuzima buragoye. Uravyumva? Hama tumanuye avec tes questions. Maman, je veux un petit frère. Non, maman, je veux une petite sœur. Pourquoi il n'y a pas de bébé ici? Maman, Maman, basi akabebe ko bakari mignon. Mwanya wose turi kumwe ndagasoma ndagamba bizu naho kuri wajyanye. Mama basi naramukoma. Ko mama bizu. Kandi akuje tukabona tukakinana. Ni sawa. Wowe sinkagusa. Kubera ndafise kayana rero. Senga bakura ndokusa. Je t'interdis. Sawa. Je t'interdis kutraza jo sawa bana. Wabyumva? Sawa. Ni bakura azashaka undi aksa jakabyara undi bebe uzogufisa ko bibaye benshi. None wowe ntiwige uruhano kugira ngo bibaye benshi. Ugumo ere gucugumo ufise responsabilité deja abakaya baje ngahana bayero ni wowe ushaka mama kabo. Ni wowe kumubaterura no ubahoza kurarira. Nibikuruhisha. No arabaheka agashira mu mugongo. Peshi yahetse yatanguheka ko afite imyaka 5. Yarahetse utafise n'ifoto. Yaramuhetse ko afite 5 ans. Naye rero waramuhetse kandi waramuheka. Nareka. Kandi naka yaramaze kumuheka akamubona ngana kamama gatoya. Mugabo nikaruha akamugasha abandi babebe. Ngo ni bakura ngo azosaba kandi kabebe. Je baramusaba abafana bawe. Bonjour. Babwira iramutse mu Kirundi. Aramutse mu Kirundi. Sawa. Murakomeye. Neza. Babwire ati murankunda nabonye amakomantere nanje ndabakunda. Igamuro kubara babwire. Babwire ko wabonye ko abantu bagukunda nabo bakunda. Babwire. Barabonye cyumuntu.
ntakindi kintu ushaka kubabwira. Okay, wowe urashaka kandi kabebe mama ko byara kandi kabebe. Wapi? Tagufana wewe. Tapisi. Corinne ushaka kuba umutondo. Ushaka kuba umutondo. Ushaka kuba umubebe wenyine ngaho. Je suis la seule bébé. Ushaka kuba umubebe wenyine ngaho mu nzu. Ntazi ubundi mubebe. Oya. Okay, genda rero nize kuvuga nta kimwe kuravuga. Nta kimwe kuravuga. Et Péchu est de retour. Péchu est de retour. Avuye kunywa amazi inyota mbere ari mwinshi. Avantage yo gukora podcast hehe? Muhira, à la maison. Ushaka no kuja muri toilette. Ushaka kugenda muri toilette mugaca ugaruka. Alors, nivyo. Nako turavuga vy'ababebe bandi. C'est bien. Abana n'umugisha uva ku Mana sivyo? Kandi n'Imana itanga abana. Kora ko hari abantu barondera abana bakababura. Mais aussi il faut kubyara abana ushoboye kurera. Muri umwe yajashoboye kurera abana babiri gusa. Hagiye n'uwo. Oya. Oya. Bibi. Non. Pas faire. Nyine hagiye uwundi mwana ndabarenze nko kumwe ndiko ndabana nko kumushamfu. Uzofasha kumurera? Nzora umutanti. Okay. Mugo ubuzima bwacu bugana gute akwiye kuyikugira mutoyi wawe. Nibigeze umufuhira mbere. Jean kumufuhira attention yose kija kuri Kori wari umwana wenyine n'umwe. Mese twase haci haza uwundi. Tukaba tugufinisha umwe, mwe hari undi mwana undi dufinisha. Wabyakiriye gute? En fait, je n'étais pas... Uga mu Kirundi, wowe ni Mufaransa byawe. Ndahinduwe kandi nayishavuye. En même temps. Biragoye. Ndahinduwe kuba mfise umutoyi wanje kandi niwe yaguma ashaka iminsi yose. Nayishavuye kandi kuba attention yose yabaye kuri wiwe. Pana yose nawe urayodeje bivuze ngo yose. D'accord, la moitié. Mwene n'ubu déjà sinda la moitié voilà parce que vous êtes deux. La moitié ya attention yose wari ufise abantu bose bari peshi abavuye kushuri bari peshi abantu bose peshi mere hari akandi kabebe baza baravuga kako déjà nawe wewe deje yo atashuri kuravuga nawe warayingu kuko bava kushuri uvuga umutoyi wanje ari hehe. Hama abantu batabizi peshi nako barakundana cyane mwe mudashobora kwibaza. Hama uko bakundana cyane niko bakundana kugwana. Barakunda kugwana ku buryo n'ubunya evoye ko dukora podcast araje kugwana. Tabeje. Ubu nyine evoye ko dukora podcast araje kugwana. Rero bigenda gute? Aba babiri je sinzi ngene byagenze kugira bibaze ngo barangana. Uyu arusha imyaka 5 kwa. Presque. Ko afise 4 ans, afise 9 ans, murusha imyaka 5. Uriya nawe ntabona ko yari mukuru wiwe ngo agire avos ordre madame. Nabo ngene kicara. Baba ko baragwana ukaza wumva. Oya, bugora ngusuru kofi. Kone no musi namugiriye uko nyado cyane boma yarije. Aryohe. Wivuga na fiyate waryohe ukora umube ashari. Ya, namushafye papa. Nivyo ko? Nakubwiye kawe. Wababaye mugabo? Ntiwababaye? Wababaye mugabo waciye kumuri? Nawe waciye umubwiriye? Nawe waciye umubwiriye? Ok. Les gens, on va pas écouter les podcasts.
murabona ibintu ngejeje kugira ubunyene byo kubabaza ngo mwafuye ngo byagenze gute mu buzima busanzwe ntabyo nigira nkora aba babiri barabiyi twagize amasezerano rero muko muri babiri sibyo amasezerano avuga gute turiko turagwana ntitugwamagara kandi niko bimeze aha muri iyi nzu amahara amategeko avuga ngo mwe babiri mukaramuka murwanye kandi nakuje gukubagana okay turiko turagwana kuri nakuje ariko arakubagana bariko baragwana babiri bashake babomane bashake bagirene jewe sindimo ntazo banshiramo muri affaire zabo. Pourquoi j'ai dit ça? Abo babiri nkuko nabibabwiye ce sont deux meilleurs amis du monde. Ils s'aiment à la folie. Barakundana mwe byo urukundo rw'abandi kandi rwo gupfa bo gupfa. Rero iyo bagwanye hamgacuza kubinjirira bihera ari wowe ubaye enemy wabo babiri umuyuwaye. De toutes les façons, après 5 minutes, bako barasomana bako baragirana amabizu. Bako barayamirana. Wowe weje gukubita umwe ngo bagwaye. Amafari yabo ntayo waruzi n'ibyo bavuye nuko ari ibyo. Hari n'igihe bashaka barabonye niba babipanze babiteguye. Nibyo. Hari igihe mugwana mwe nyine mwabipanze. Ndavuga ngo katwana. Hama mweje kugwana. Mamwabigize joke hamugashagiye mwabazungu. Uwo rero babaye ashaka kurira avuga ngo mama peje aramubise peje aragize iki ndamubwira tumviriza igihe mwabitangura sio narindi nubu ntimubishira muheze mwe amaferi mu yaheze hiyo muce muza kugira ngo abihejeje kumuhejeje mu maferi yana. Voilà l'explication de ma troisième maman. Charahadja. Je représente Madame Maman. Moi, je suis Mademoiselle Bébé. Non, Mademoiselle Bébé moi. Non, Bébé Petit. Bébé Petit. Ok. Là, c'est une question spéciale pour toi et pour les fans. Abantu bavye podcast yacu episode ya mbere barabonye ngene wahize kubera Blaise, kubera umugenzi wawe Blaise. Hama Blaise jewe nasharanzikira mukuru wiwe ndamubwira mukuru we ni Santa mugabo cha mumumenya ni Muco Santa yagire ndi mama bivuga nabi ngani Muco Santa afise umuco media ndamubwira ati rero umwana wanje areka ararira gukora mutwe wawe ifuko tubahuza kwa barakumburanye hama atandukira ka video ka Blaise nawe areka ararira kubera yaravye ikiganiro kashaka ari nawe ashararira muri Blaise. Uyu rero nangeretse no sinabwa imwereke. Nangeretse no musi ko Blaise ariko arani yaryohewe hembe. Blaise niba wabona iyi video tumye kwitesha yaryo ko uri kurari. Yacha avuga waryohewe ntugi ntukana amaso. Waryohewe Blaise ariko arani. Ko wacu uvuga ngo je nararize kubera Blaise. Ngona Blaise ngiyanyeze kubera jewe. Ngo moi et Blaise ngo c'est l'amitié ngo pour la vie. Maman. L'embêcher. Questa question. Je vis na question of the good. How does it know you are blessed kararira? Waje kweli. Paki gukunda. Voilà, le général Ok, mas basubiremo ikibazo canje sibyo yagushavura ndasubiremo ikibazo canje ma question ni wiyumvise gute ubonye video ya Blaise? Questa che nari naryohewe Blaise akinyuka kandi akinkunda nawe nyine
kandi nicyo cyatumishije ndyohe. Ma réaction naho nyine kuba bless yarize ngo kubera jewe kandi nanjye nararize kubera urumva rero ko dukundana naho nyine nanjye rero natwenze kubera yarakinkunda kandi yarakinyibuka anagucumbisha ngo naryohewe ngo kubera kararira. none ibyo ngibyo mvuga nibyo nabwo bitandukaniye he? bavuze ngo naryohewe kubera kararira. none sinakubonye uri kuratwenga. Antre tanci yavuga ngiye kugira ngo zararaba ngo iminsi yose. Uzavuze, je ko sura ngo wavuze. Washobora kuvuga tuzurayira iminsi yose. Ok, alors, Peshi rero agatangura isime n'ama examen. Abantu mumukunda mwifurize amahirwe masa, azatora ama examen yige neza. Mais avant yuko tubasezera muri podcast yacu, Peshi nashaka babwire amakuru atora mwishwe cyane kurusha yandi n'ayamugwa cyane kurusha yandi. Amakuru ubonera gose uvuga ati ebana iyi ndayikubita kabisa sawa n'ayandi akunda kugura. Iyo nkunda akorohe ayorohera ni France, ayangora ni calcul na kirundi. Chama mbona calcul itora mbona manta tayi ombeshe Ndekera ndayitora hagenda itora nigenda inanirwa. Chama mbona utana amanota meza notana nka 36 karati. Chama ntana nigera ndonka kuva nawa ni calcul. Ni mama nafariye ko muri France narose karati. Ndabizi ko France ibabaza. Kansi karati. Gusa mama muri uba sinzi gani byo umunsi byageze kuba naratoye conjugaise. Nararyohewe kandi kinanira cyane cyane muri France ni conjugaise. Nanira conjugaise ntabwo kutamwendeke ngo vu finir impératif ndakiraba vous finir mais tu vois déjà la passé récent futur proche kandi uvuze ngo France ni utora cyane gusa conjugaison ecco consegue questa la mentalmente conjugaison nananiwe okay. Jeff matwe nituga parcelle ça gusa usinye byagenze kugira dutore muri conjugaise naryohewe kandi ari karati. Murabizi ko mu mashure yose haba hariho abana bagorana kurusha abandi bana n'abana bakunda kubuza amahoro abandi bana. Hari umwana bigana na Peshi akunda kumuderanje yamubwira yitwa Junior ndaramuzi n'izina. Uyu mwana niyabona iyi podcast cyangwa abavyeyi ni bari azone ko Junior ndamuzi akunda kungorera umwana. Umunsi naje fushi wanyu nkakubona Junior mamuroni imisi yose akarakunda kungora nta musi wera tudashwanye nta n'umusi n'umwe cyangwa aragukunda ka Junior kwera nuko ikintu nagomba kugura batagura abandi bacanga agora abana bose agora abana bose ntagora wewe wenyine oya ntawe tugora twese abo nibo bonyine abo gusa arakunda kungora kandi yicaye inyuma yanje ko narakubwiye ushare he agira ho kwishoka mu mbwa ntiwumva abantu mwifuza ko muri podcast ndabihanganishije mwihangane rwose kubera ko ntibizokunda kiretse umunsi kabone ko abaye umuntu ari pose mu buzima bwiwe sino ko habari abareka umuntu kana nuko ni hoje ahagaze hejuru y'intebe hejuru cyane ndikawusha. Rero abantu mwifuza ko muri podcast murindira abanze basakure apprenez l'âge comme ça zora umuntu ari pose atekana kora tukura kapse seto podcast seto zamukumbu afite seto nazo yakuze oya no kuri 5 zo yakuze ko
5 ans wakuze zokuguma hamwe zibakingana ano namwanje ntazoku nako kawaye karekare tugomba gukungana nimpamvu musikiye mugwana kumenga muranga Kori ubona peshe ndi yoshobora ubundi ubona peshe ndi yoshobora ubundi ndi yoshobora ubundi we na peshe peshe ushobora kazi muyizi c'est bien de le savoir naje kuguru kumwe gusa mushobora wanyawose je sinigira kwagisha intoki wanisha amaguru niyo avantage bashaka abavyeyi beza yo kuvyara abana abari eka y'imyaka myinshi muto arasonera mukuru akamenya ko lisanse guproteja mutoye wiwe ivyo muvuga ngo baragwana upinye ugakora kuri Kori peshe ahari peshe ushugirira Jojo ngene kugira ngo utekore ndinda kugira bagare muyo kugira ngo bite peshe abayamwirukangije abayamuhungishije kugira sinda mukubita rero semiye kutuvyara abana ngero eka azina yifseshwa hanja sinda babeshe sinda yifseshwa Ilikuwa n'ubuyuwayi muvyo wagiye gusa ni vyiza kandi turavuga rero Junior aciye kukugura uzoca umbwira kandi dusenge muzokiganira muri 5e kandi uja muri class kandi tuzokavutura mugabo vyiwe bakaba baca baza kumbwira ngo uziyadukubitiye umwana wanjye aragorana niba nzomuvutura nta muntu azomukanje kw'ishuri kwa peshe Junior cyane bakiri bazamukubitira abavyeyi baza bavuga ati umwana wacu niwe mukubitishije abandi tuzomukubita mugabo abavyeyi bari mumuzi yigana na peshe muzomuhanura azareka kugura umwana wacu ko nanje bagiye kwiga ntabagiye kurondera amabagara n'utundi duhu rwose turamubona tuza kumubwira ngo turamukunda sivyaye umwana wanje agiye kwiga okay Haka ndarabungura kugira ngo urabukunda wiga mu wakane Wana kandi ubwana mwigana ashobora gute mama yaranse naje kwiga apana gukundana gira cracket mwana wanje agiye kwishura bagiye kwiga apana kundana apana utuntu tudusutwa azabarigisha umwana wanje kandi ari umwana ubwenge bashaka kugira ngo cerveau yawe détourné ntisubire kuraba France na calcul izara kuduhungu rero il faut pas que badétourne na cerveau yimere comme la terre ihagaze ntibikunda la terre ngo igumire kiratuna ihagaze shadufa ntishobora guhagarara apocalypse voilà il faut pas que ça imera nka terre ntabwo kuzazunguruka cyangwa ndonke apocalypse kama tete il faut pas alors bila presque na da tete rero turabashimiye ko mwatwumvirije tubaseze turabakunda cyane and nimba mwumvise amajwi avuga nabi no kuri birashisha birabisha ntabwo biranatera ubunebwe kundi tuba turi siko muratwumva neza mugabo naratumye ku mikrofone wundi maybe ko budoshikira muri juillet je sais pas quand ariko mukurindira muze muri hangana n'aya majwi yacu tagira gahunda arimwe amayeko yo ngaha mu nzu gushika turonse ama mikrofone yandi yacu dukoresha kugira ngo twumve neza sivyo hama peshi utuma wishinge good luck in my examen azo yatore ha Umukundi nk'umuyamba kayo kaja kukubishinga kaja kubamubwira ngo azobitore neza nawe shiro bitore n'abagabo bazokora examen bazobitore neza rero bazotangura aba examen ba peshi même si tuzoshaka iyi video baratangira abana yahejeje iyi vendredi iza bisigura ko iyi podcast isohoka après ama examen twe nakora turakwifuje ama examen meza uzobitore rero uzobitore banadaguhiza rigiye isazobane nawe mu examen byose bishe ntuzotwishe Maman, je n'attriche. Non, jamais de la vie. Demande à monsieur. Et
Je suis triche. Andana ngana baratwisha. Batwisha go. Katanje na mu interrogation générale no mu examen. Batwisha go. Bamusanga ikaye yashize ngaha. Ubundi dusanga ikarabira ku wundi yicaye imbere yiwe. Sanga mama gusaba madame no kwishuri hagiye n'uti. Barabesherana. Ana junior nyine kandi niwe yabitumisha. Barabeshera ngo naratishije. Nico kintu cyatumishije ntazosiba kuraba idirisha. Junior yarahagaze ariko yandika ahagarara. Tunaje ngiye kuraba idirisha kwa none busakabuye. Cyagenda kuraba idirisha. Junior nawe ashagenda kugira ukuntu yarahagarara. Madame nawe acaraza. Acaramubita aramukutira Junior kandi ninjye yakubise cyane. Acarambeshera ngo twaye ko turabarirana. Kandi n'ubundi madame yigisha 4e uwo munsi examen yindi n'imakaye interrogation générale yarambeshe ngo urumva je nari nahejeje kandi nari namaze guheza cafata igipapuro cyo ndagisha muri bapipite kandi nari nyagenda gudepoza atari umwe muntu ndabona ko yagiye gudepoza cyama ndagishyira muri bapipite Junior nawe ataraheza cyo ndamubaza hayero bicarana wewe yari yahejeje hayero ndamubaza iki kintu cyane rero nibaza hari ikintu cyane madame nawe acabona igipapuro Namubaje hayero ukura amazi ncamurani ariko sinagi adakimubaza wakimubara igiki batashaka kumukumukukiugutisha ni bibi kuvuga muri d'abord hari turi kuvuga muri exam uri keep quiet ni mpamvu barakuvutuye ahubwo abana bakoze cyane bakoze kandi bavuze ko bakuze cyane ubwo bakwise Junior yahica aho hakabiri kabiri aho wambere rero bakwise Junior urumva madame abonye ko yaje nayo mbonye undi mwana agiye kudepoza igipapuro gira ndagikureyo no Junior nawe abona ariko aravuga madame abona Junior ariko aravuga ngiye igipapuro na Junior agihindukije madame nacu aribaza ngo tureshange ibipapuro ngo tureshange kugira yandike kugira ndamwandikire bicamu nani ndanje ngo nyandikire cawe kumbe je nari juste ndarigira juste ndakitorera kimwe madame abe nacu arambeshera ngo jewe ko nagiye kwishange ibipapuro na Junior kugira dukishe nawe nyene hayere nawe nyene yaravye space acakubita Junior Muga cheguei na ukubise. Aho kimashimwe. Muga namada kugira ikindi gihe. Achana nao. Absolutely. Wali mwaje examiner waje kuverifya kwa bitoye neza byose bamaze gukora neza. Ikindi depose usohokere. Rero cyangwa muri class. Iyo tabikinye dusigaje rero turasohoka. Depose aho usohokere. Kweli akindi gihe andi bantu ngira bazokwegera kandi wari wahitije byose. Rero ubunge ntuhagira ibintu by'abati uzogira n'abandi bantu uzovenga hawize ushike kushura revise hamhageze gukora examen ni concentré pour examen hama uyitore. Ni objectif gusa. Kwiga revision gukora examen uyitore. Okay? Ngira ngo tugenda muri mwakanga 5e. Parce que moi wejeje. Wana ndagiye 5 afite 9 ans hemwe bana we. Nikaradura kandi nikazodura wote zishufite 16 ans. Mana secondaire byose just office 16. Ako sazangira ni nyinshi. Ha 16 ans uko won hafa. Uzoje secondaire. C'est kazo muri brillante comme ça. Comme ta maman. Uyukura kuri inde? Não. Ni jewe kugasa ubwo bwe mufise okay kuri jewe asha ni mbo mufise ubona nga niyo naguha iri mu bwenge dusezerana twikiranye akaraze podcast yacu tubabwire gute Bye bye. à très bientôt Et merci.
So turabaha imwe par semaine, Imana idukundiye tugize amacourage n'umwete. Turabaha imwe par semaine. Mama. Oui. Je vais t'envoyer Persiaraki. Urwaye iki? Inkorora na grippe Persiaraki. Urwaye inkorora na grippe? Vyose? Ngabo Persiaraki. Umwanya amaze ngaha anye sindakumva nari mukoroye. Iyo nkorora rero sinzi kukorora inda nshaka ukorera inyuma. Hama kwa kumvuga ngo peshe yarakize. Peshe yiza kuyo kwa rwaye inkorora. Cyangwa ushaka peshe kwa rwaye. Ushaka tuguha umuti wewe? Alors, bisous les amis, on vous aime et on dit à très bientôt with podcast Shankuri Siren Vibes. Bisous, bisous, we love you.